Ndasubire kugusuhuza wewe dahema kubana natwe makuru n'ibiganiro vya minsi yose tudahema kubashikiriza kuri ndebesha kuri nyare nayo yacu ya Isange TV. Kuri Isange TV niho tubashikiriza makuru atandukanye yaturutse muri sakata bitandukanye, igisata ca politiki, igisata cy'indero, igisata cy'inkino, igisata cy'umutekano n'ibindi byose n'icy'uburimyi n'ibindi byose byinshi bitandukanye, maze amakuru akabashikira ku gihe kandi yizewe. Ni mu nyuma yo gukora amatohoza yimbitse bivanye n'amasoko yacu yizewe. Reka rero nshimire wewe wamaze gufyonda kuri subscribe canke se sabone bivanye n'ururimi ukoresha kuri YouTube, ko rwose uri umuntu w'ingenzi cyane w'ingirakamaro cyane kandi rwose reka nanisabire wewe utari wafyonda ko ikitegerezwa no kugira aho fyonde ko maze uyubasha kubona notification. Reka rero tudatevye tubageze hano makuru impfunyapfunyi agira yibande ko impanuka ikomeye yabereye ku kibuga c'indege c'i New York. Ese iyo manuka yagenze mu yandi makuru abenegihugu barimo baribaza bati mbega akazi k'iperereza ry'u Burundi bukoba ari ukwica abantu, hishwe abandi bahe, byatewe n'iki, byavanywe n'iki? Reka tuze tubashikirize n'amakuru ku buryo bw'idonido. Reka tudatevye tubagezeho amakuru ku buryo bw'idonido. Mbega akazi k'iperereza ry'u Burundi kuba ari ukwica abantu. Uburundi burafise urwego rw'iperereza rwitwa Service National de Renseignement SNR, ni nako bimeze mu bindi bihugu. Burya abarundi benshi bazi ko abakozi b'iperereza ari abicanyi b'ivyaduka batazwe. CNDD FDD iha akazi ko kwica, ariko suko biri, ahubwo iperereza SNR ni urwego rw'igihugu ruzwi n'amategeko y'igihugu, nayo ivyo CNDD FDD irukoresha ku nyungu zayo no kurenga amategeko. Arya mabi mubona akogwa n'iperereza nko kunyuruza abantu bakagenda amazima yongo sico gikorwa urwo rwego rwari ruhamagariwe. Urwego rw'iperereza rwari urwego rufise ivyo rujejwe vyiza vyo gukorera igihugu, yamara ubutegetsi bwa CNDD FDD bwo buca bukoresha urwo rwego mu bikorwa bigayitse vyo guca amasozi abo bita abansi b'igihugu. Ko bita abanzi b'igihugu kubw'abategetsi bo muri CNDD FDD. Umwansi w'igihugu n'uwo wese atemera kwinjira mu mugambwe CNDD FDD, uwo wese adashaka kwiyumvira nk'uko biyumvira muri CNDD FDD, uwo wese ashira ahabona amabi y'ubwicanyi n'ubunyonyezi bukogwa n'inzego zitwara igihugu. Urwego rw'iperereza rwisanga ruriko rurahabwa amabwiriza na CNDD FDD yo kuneka uwo wese atabona ibintu mu buryo CNDD FDD ibibonamwo kugira ngo yicwe. Mbega kugira ngo yicwe. Akarorero ka hafi tugasanga mu majambo Reveriyano Ndikuriyo yigeze kwivugira. Uyu mutama yarubahutse ariyamamura aryoza Agato Rwasa mu kuvuga ko yamwihanuriye ubwiwe akatari gace kugira amwinjize muri CNDD FDD. Aha duca dutahura ko Agato Rwasa n'abayoboke biwe ikosha
bafise mu maso ya CNDD FDD ni rimwe rudende. Kuba batemera kwinjira muri CNDD FDD, ingingo ya 268 yo mu mabwirizwa shingiro niyo ishiraho urwego rw'iperereza mu gihugu cy'u Burundi. Iyo ngingo ikunganirwa n'igitabu c'amategeko organique catewe ko umukono kwa 17 kwa 11 2019 n'umuhisi Nkurunziza hamwe n'umushikiranganje w'ubutungane w'ico gihe Emerutine Kanyana. Haba mwibwirizwa shingiro canke mu gitabu cy'ubyunganira nta ngingo n'imwe iha uburenganzira urwego rw'iperereza kunyuruza, kubohoreza igufa no kwica. Ivyo bikorwa bigayitse iperereza ribikora rizi ko ririko rirahonyanga amategeko n'uburenganzira bw'abarundi. Mu gihe umurundi canke umunyamahanga yiketswe ko ashobora kubangamira umutekano canke izindi nyungu z'igihugu, urwego rw'iperereza ntirufise na rimwe ububasha bwo kumunyuruza. Ububasha buhabwa n'amategeko ni kumuhagarika naho nyene babanje kwerekana umutahe w'igipolisi canke wa sentare. Mu gihe ukekwa ahagaritswe acajanwa ahantu hazwi, inzego zibifitiye ububasha zigakora amatoza, icaha kimwagiriye agahanwa hisunzwe ico amategeko avuga, ari ugupfungwa akinjizwa ibohero, ari hadabu akaririha. Yamara iperereza ry'ingoma ya CNDD FDD rirangwa n'ibikorwa vyo kunyuruza uwanyurujwe akagenda akazima yongo. Umuryango wiwe ugize ibakwe ugatora ikiziga mu mashamba canke mu nzuzi. Hari abagenda akagirire n'izibiziga ntibikubitwe ijisho. Mu bakozi CNDD FDD imaze gushinga iperereza, Lieutenant General Adolphe Nshimirimana niwe yagaragaye nk'umwami wo kunyuruza abantu bagatogwa ari ibiziga. Mu mitwe y'abarundi Adolphe ni ishusho iteye ubwoba mu citwa iperereza. Nico gituma abarundi benshi bibwira ko iperereza ari akagwi kiyadukiza mu vyo kuniga abantu. Mu yandi makuru, impanuka ikomeye yabereye ku kibuga c'indege ci New York. Amakuru tuvana kuri TFA Info avuga ko habaye isanganya rikomeye cane ku kibuga c'indege ci New York, aha indege yagonganye n'imodoka y'abazimyamwoto iri ku murongo indege zigurukirako. Nk'uko amakuru ava kuri ico kinyamakuru kandi abivuga, iyo mpanuka yabaye mu gihe iyo modoka yariko igerageza kujabuka uwo murongo, mu gihe nyene indege nayo yarigiye kuguruka. Iyo ndege yari itwaye abagenzi bashika hafi 100. Iyo mpanuka yononye cane igice c'imbere c'indege, bituma haba abahasize ubuzima n'abahakomerekeye.
ngayo rero nguko aya niyo makuru tuba twari tubafisiye none twagira tubashikirize, ariko twibutsa wewe tutatanguranye zimwe mu ngingo nkuru aya makuru yagize yibanda ko muri aya makuru abarundi bari bariyamiriza bibaza ko urwego rw'iperereza rwoba rwarashyiriyeho kwica no kunyoroza abantu. naho mu yandi makuru twababariye ko i New York aho ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abantu rero habaye impanuka ikomeye cyane ku kibuga cy'indege i New York. ngaho rero nguko aya niyo makuru twari tuyafisiye none mugira amahoro y'Imana.